Chérie. Numva nizerewe bimwe bitagira ukuntu bingana. Hewe, wamenye gute ko ndi ngaha? Ntubwire ko wiyumvamwe aho mba ndi hose wohamenya. Ubu ndahejeje akazi kanje. Harageze ko bose bamenye ukuri. Sheri, reka ndakubarire. Umunsi renda tahuye bya bintu bavuga yuko Imana ishobora kukuremera ikintu kitari gihari kubera ko bigukunda. Jewe nokuri ko Imana yakuremye kubera jewe. Kubera ko abagabo bariho abazoza n'ababayeho nta numwe yomera nka wewe. Kuko we ngiye kuraba neza. Imana mu kukuremera yagushyizemo agaparti gatoye k'abamarayika. Reka kumbweza. Urazi yuko wewe urakagufa ko mu magufa yanje ukaburi akarako mu mara yanje ivyo babizi neza kandi bebe wawe kandi uri bebe wawe kubera ko mu sinenzi no ko nzobandanya ishuri ariko ndaribandanya ndaheza none wandondereye nakazi nyene none bizi mwana we numva mbuzi cyo gukora numva mbuzi cyo kugira mana Shindavuze n'icyo nkora ngo basugende kugama ufungura hama ibindi badaye ndavuze n'ukuntu nifata Meme aha ni wawe harashushe hano ubushuhe buhari uranarenze Sha harashushe pe harashushe gose ariko ikibazo no kubera vandirateri yanje sha yarapfuye maze gupfa mpamagara umufunde yitore ayitwaye n'iyisa harayigarukana uri sana problema kwikura ukavugana nawe ayigaruka ne sino ire kuzoturikira muri nonzo je namaze kwamenyera keke mbwira izo nkuru kwanza byagenze gute kuri anniversaire batana kimwambwiye ndayigutuye hewe yari VIP mama aho taruri imana yari hari twarariye hari hakubera ikintu cyitwa igato yewe sinzi nakubwira ndiko ndabibona ibigato mwarahenaguye neza amenga ndinya n'urubanza sheri karibu twaronse abashitsi twaronse umushitsi n'umugenzi wanje yitwa Merize Meme urameze neza mu mutwe wewe umeze neza ufite ikibazo nyabaki Meme none uwo mushiri wawe yagutwaye umutwe uguma wiyumvira uguma uri kuravuga tutarigira tumubona ariko keke kuba nogira umusheri ico ni kibazo sindagera reka kuba mwishiramwe ibintu byinshi sha kimeze neza nta ngorane mfise sheri naho urumva ko mu mutwe hawe hameze neza wewe birakwiye ko tujana amasengesho canke kwa muganga twakuvuza bamvuriye keke nakubwiye je nta ngorane mfise meze neza Edaya ejo matin nzoza ndagutwara ahantu bashobora kugufasha
ntumbwire ko utanguye kuyumvira abapfumu. Je nta mupfumu nzojako uranze. Uribagiye ko je nkijijwe. Hiyo si yondi. Nzogutwara ahantu azogufasha kandi bizogenda neza. Ndazi neza uzoshimira. D'ailleurs, wanzo nzimane kanzo namaze kayo. Meme, sinokwemera gutakaza kuko ndagukunda kandi sinokwemera kugira ikibazo cyo cyose canke kugwenda vyirengagiza. Keke, je meze neza kandi meze neza cyane. Aha ndi jewe nta n'umutwe niha, nta na malaria ndigera ngwara. Mbeke ahantu turi kumengo turi ku bitaro, wowe ugwaye canke uragwaje ko je naje nkuherekeje? Meme, banza tugiye twumvirize hama ibindi turavuganira muhira. Please ndagusabye Twumvirize. yego ibanzuze ingo Sa yego ingo ni mbere. Yo. Karyoshe. Naam. Awenda kwizeye. Guteka. Urabizi vrema. Ega bene tutazi. Umugore wese uzobona akunda gufungura abazi guteka. Sivyo wigishwa. Kabisa. Apetire? Iyi ni wowe gusa. Umwe wigira ngo ntufungura. Ariko rero uno munsi wari uzi ko umunsi wo mba nibereye gufata akayaga. None wanyicaritse nga kandi wari uzi ko mejeje gufungura. None ibi ni biki? Shiri umunsi nije nawe. Mbe uri buka ivyo twize mu isengero uyu munsi. Uravyibuka? Okay. Umunsi rero nije nawe, umunsi ndagufitiye surprise imwe inyuma yindi, imwe inyuma yindi, imwe inyuma yindi. Mpaka bwire. No kuvuga ngo ntandi mahitamo ufise wetse kugumana nanje. Yasumbi bibaza. Ndindira kwanza. Oya. Wambonye? Uyu munsi nakwiteguriye. Je mugore wa Jaragice. La. Sakukunda? Aha. Ubu nawe urafise icitwazo? Cha. Wari umaze kumenya nimero zanje. Urabona iyi? Ndayikunda kubi.
iyi niyo nagira ngiri kure no kwa jamari ba ukuguru niyi nyene umva nakamaro ko kucayo kumana nanje no musi wanyiteguriye hamashe burya kakazi wandangira ndamaze kuronka udufaranga duke oya si duke nyene ubuze duke kubera kuri wowe boss wangu gusa rero nari naya transfer kuri konti yawe sinzi ko waba warayabonye kubera nifuza ko ari wowe uyapangira umugambi tuyakoresha nico gituma ejo nabonye message yo kuri banki nari ko ari bya message bama bakata amafaranga ku mushobo kwezi kumbe no wari transfer yakwa mahera ariko nacho ariko rero kubera ko wihuse twashira kuri konti yanje utarinze kumbaza ega n'abadamu barashoboye gutegura imigambi kandi murazi ko mushoboye none wabigize utarinze kumbwira ega n'abadamu barashoboye n'abadamu barashoboye ariko jewe nyene numvise ari wowe yapangira umugambi kubera wenda kubaha cyane kandi ndakwemera cyane wowe uri master plan Cheri urazi neza yuko twebwe tushoboye imigambi amaproje turayakora n'abandi baraza kugira ngo bategurire amaproje ariko rero narifise icifuzo yuko tubanza tukaronka umwana hama tukibaruka iyo yindi migambi kaza mu nyuma urazi ko nari narindiriye yuko ubanze wige uheze uronke n'akazi none Imana ishimwe wararonse akazi umva igisigaye nakabebe je ntugire ikibazo vrema umwana gusa ushaka guhera ku bushuri kuri babiri kuri batandatu cyangwa umuhungu cyangwa umukobwa ab'Imana izoduha tubacane ndakuvyarira abana beza ndakonza nugurure n'ije nateretse indi surprise ni apre Hey. Aha. Kura kumutwa. Nagita chincha. Chincha. Wow. Uchuvoma sheri. Reka urazi ukuntu kiba cankanze. Okay. Serva rero. Sweet. Sha, danga abantu babandi abagore babo kwiga no gukora. Sindabemera. Na vyabo. Bajya sibo. Kurukundo rwacu. Sheri, icyo nakubonyemo n'urukundo n'ubwitange. Nukuri nanje ndakwemereye ko ntazokwigira ntirigana mu rukundo wanyeretse. Nukuri Sheri, ndakwemereye ko nzogukunda kugeza mpfuye. Ndagusaba unyemerere ube papa w'abana banje. Sheri, igisabo wasavye ndagikwemereye. Imana tuzigame turonka abana nabuzuko. Sheri, kaze mu mutima wanje. Nari nararusha. Sinari niteze ko nzoronka umugabo nkunda nkawe. Kandi nta n'uwo nari niteze. Ariko kuba Imana yarakumpaye. Ndayishimira cyane. Kuko muri jewe nta n'uwo nari niteze no muri kazoza. Imisi yose wamugenda tudahejije kuvugana. Ariko igikuru nuko twahejeje gupanga, igisigaye nuko nopanga mariage.
sha ahantu hameze neza kabisa. Sha nimba warumvise ahantu hatekanye atandura wumva ni ngaha nizere ko nawe wavyumvise. Sha ego friend. Na kenshi iyo numvise nyene ifise rungo ndi muhira kurya canza ngaha nkunda kuba nicaye hanya ndiko nirabirize kumva bimpaye amahoro. Ego pe. Okay. Hama nizere ko unye watanguye kumera neza. Ubu unye pe ndashima Imana biriko biraza nubwo bitaraba neza cyane. Ayo bizoza ntaje. Gusa kimwe mu bintu womenya uko urukundo ni ingwara. Ni ingwara nk'izindi kandi ishobora no kukwica cyangwa ukabikimuka. Niko yini bigoye gutahura no kubwira umuntu sino urukundo ni rubi cyane. Nico gituma ari byiza ko umuntu arugendamo buke buke akagendamo neza yitonze na cyane cyane akaruha umwanya. Kuri uwo mwanya ndavuga ukagerageza amasaha yose ntaba ari byo guma wiyumvira n'aba ari byo guma wiyumvira ahubwo ufate amasaha yo kwiyumvira cyane ibindi bintu twakuravye nabi kabisa ngo ukwiye. Nukuri madame mwaragerageje kuntegura uko hongeze uno munsi ntavyo nari niteze. Neza neza narumva yuko nugusara nusara. Polesa ako none mewe ko tumaranye iminsi nta kuntu wozompuza n'urya muntu wawe kugira ngo nawe ndamutegurire nyine numve neza nawe kandi anatanguye nyine kwishiramo ukuntu muzokwifata mu rugo nimwabana. Ibyo simbona ko hari ikibazo nta ngorane iriho pe ico kintu nzogikora. Nziza cyane. Mbega hani tuke uranyereka ifoto namba cyo twaye wonye ifoto ni ico ni ikintu gitoya ifoto yiwe kitabuze n'ico genda mukwereke n'umusherisha ni mwiza. Uwo ni we sheri wanje. Mada kunda kweretse ifoto ya sheri wanje nkaba mbona umengo uramuravye cyane hari aho woba umuzi. uwo ni sheri wawe? Ego uramuzi? Wow. Ndamuzi cyane. None uvuga ko wabuze? Gusa uvuze ngo uramuzi cyane? Ndamuzi kuko n'umugenzi wa musaza wanjye ndetse no muhira yama. Uri serious? Kumukuronkera ni umwanya isase gusa. Mada nahora numva umengo ndakwiyumvamwo ndagukunda ibyo umbwira nkabyumva umengo nyine biriko biranyubaka hageze ngaho ho ndumva urafise nukuri hamwe wogerageza ukampuza n'uyu musheri wanje neza neza ndemeye ko no guhana 2000. Abakobwa bumvise amafaranga ko yeye. Okay. Nta kibazo nzomukurongera kandi vuba.